tugarutse mu bijanye na politike leta iriko ihohotera nyarucari muri rusansuma iriko irakora mu bakozi bayo ivyo binegurwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicom avuga ko ubutegetsi buriko burenga ku mategeko. Gabriel Rufyiri atangazwa nuko abotegerejwe kumenyesha amatungo yabo atavyo bakoze ariko ngo bakabaza umukozi asanzwe ngo atondore utwafise. Ubwa mbere nuko twabwira yuko ikintu amategeko atategekanya ata muntu numwe ajejwe intwaro uko yitwa kose nuko ari kose ashobora kukibaza umunyagihugu asanzwe. Ivyo rero nubanza kubimenya kuko umuntu aserukira leta akora akurikije amategeko. Ayo mategeko nayo abasanzwe avuga ivyo umunyagihugu arekuriwe n'ivyo asabwa. Mu bintu rero umunyagihugu asabwa n'amategeko nta na hamwe bigaragara biboneka yuko atekerezwa kwerekana ubutunzi bwiwe. Ubutunzi ababusabwa bavugwa mu bwirizwa shingiro mu ngingo ya 95, ingingo y'146 n'ingingo y'151, bagaca basubira bakavugwa mu itegeko rigenga sentare ntahinyuzwa Cour supreme, bagaca bongera bakavugwa kandi muri rya tegeko ryashirwa ku ikumu itariki 18 mu ndamukiza mu mwaka wa 2006. Iyo migwi y'abo bantu bose biragaragara, biravugwa, birerekanwa neza yuko ata muntu numwe wundi atavugwa mu iryo tegeko ategerezwa kuvuga ubutunzi bwiwe atunze. Abo rero barimwo abayobozi bakuru, abasanzwe batunganya iby'amafaranga, ni kuvuga bita ngo ba trésorier canke abakontable mu masosiyete mu makomine n'ahandi henshi. Ariko kumva ngo bashizeho urutonde rwo kuvuga, ahubwo ubivuga wenyine ariko arenga amategeko. Ugiye kubivuga atari ku ikintu woca umuntu yoca mubaza, ugiye kubimubaza yoca mubaza ati mbwira aho itegeko rinsaba ivyo bintu kubikora no kubivuga. Biroroshe cyane gutanga inyishu, ntuba uvuze bitari ivyo, umubaza amategeko ariho yemeza ivyo bintu. Ahubwo twe dusaba yuko aba amategeko bisaba nko meje kuyadondagura bo bikora ko uravye mbere nk'irya tegeko rijeje kugwanya igiturire, ugiye kuraba mu ngingo zitari nke, mbere hariho n'ingingo ivuga yuko bagomba kuba berekanye ubutunzi bwabo mu minsi itarenga 15. Urabona abahari ubu barengeje amezi 3 ntibaravuga ikintu na kimwe, mugabo bagaca baza guhohotera kurenganya umunyagihugu nyarucari. Murumva yuko ivyo bintu ari amakosa cyane. Tuvuze ku vyerekeye Burundi, murazi neza yuko koko umwuga wo kumenyesha makuru watotejwe uraburabuzwa, amabi menshi arakorerwa abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru gushika n'ubu akaba atakirakorwa koko kugira ngo ayo mabi yakorewe abamenyesha makuru ashobore gutohozwa, ashobore gushirwa imbere y'amasentare. Novuga nk'uburorero bubiri gusa. Murazi akarorero muri ubwo burorero two novuga ne ka Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe wagandaguwe gushika no munsi atakiramenyekana. Ni mugenzi wacu Jean Bigirimana yakorera ikinyamakuru iwacu, nawe nyene yagiye akamazima yongo gushika ubu ata myaka iniraheze ata na kimwe kiramenyekana kuvyerekeye ubutungane. Nakaryo rero ko uri iryo huriro ry'abamenyesha makuru bo muri Afrika ko gutera kamo amareta kugira ngo koko ashiremo ingufu kugira arwanye nako atohoze, hanyuma aheze mbere ashira imbere y'intahe abakurikiranwa kuri ayo mabi. Nivyo turazi ko vyo bitoroshe, biranagoye kuko kenshi dusanga ko abo bo tegereje gukurikirana ayo mabi ari nabo kenshi ayo mabi ahubwo baba baranaya novuga ntibo baranaya kokeje canke mbere bakayagiramo n'uruhara.
ari naco gitama duhamagarira sentare nyafrika la Cour africaine hamwe n'amasentare yo mu burere butandukanye bwo muri Afrika ko ivyo bibazo koko bo bifata nkama tubonera hano karye kwandi ko gusubira kandi gukengurukira cyane abaharanira agateka kazi na muntu na cyane cyane abashingwa manza bama bitanga batiziganye kugira ngo koko baburane izo manza mbere benshi bakaba baburana izo manza atana amafaranga babanje gusaba amenyesha makuru kanatsinda kenshi haraho ayo mafaranga adashobora kuboneka tukongera tugasaba n'ubumwe bwa Afrika kugira ngo koko bubandanye ivyo bwiyemeje kugira ngo koko mu bihugu vyose hashigweho umugwi utegerezwa gukurikirana ihanwa ry'amabi akorerwa amenyesha makuru bari mu mwuga wabo nakamo tubandanya dutera abarongoye ubumwe bwa Afrika kuko ari nibusanzwe bwaraniyemeje novuga mbere bukaba muri muco biyemeje biri muri vision y'ibihumbi 2063 nkuko twamye dutangura tubivuga ku bundi bushikiranganje ikorwa ca mbere kiba ari cyo gutunganya intumbero ya leta muri ico gisata aha rero mu gisata cy'ubutungane ni elaboration de la politique sectorielle bisunze umugambi mukuru w'iterambere ry'igihugu uhari wo gushika mu mwaka wa 2027 hariho igikorwa kindi gihambaye cyo kuraba amadosiye yose y'imanza zamaze kuba ntabanduka kugira ngo zishobore gushirwa mu ngiro na cane mu gisata c'abagize uruhara mu konona ubutunzi bwa leta ugasanga leta bayishize mu bibazo kandi amakosa ara yabo rero aha ni mu ntumbero yo gushira mu ngiro rya tegeko rihana abakozi ba leta baba bitwaye nabi ku buryo bigaragara yuko leta ishobora kuhatakariza mu kurihindishizi canke ziriya hariho rero amadosiye atari make amaze kuba ntabanduka mugabo tugasanga abo bakozi ntibakurikiranywe kugira ngo ivyo bononye babirihe ari ndishi leta yabwirizwa kuriha abari bo baziriha kugira ngo leta ntize guhomba kandi ari umuntu yagize amakosa yanyuranije n'amategeko ku gatwe kiwe vyonyene gukorera mu runani rw'abajejwe intwaro w'igipolisi n'abadandaza birahagije kugira ubwo bumwanya butuzwe burundu tutarinze gukoresha amafaranga y'umurengera y'amahada badasanzwe aboneka mu Burundi. Ikindi kintu dusaba leta kugira iryo tegeko rije mu ngiro gushiraho ishuri yo gukingira ibidukikije ari byo vyonyene iyo shuri zoraba ivyo byo gusubiramwo ibintu vyakoreshejwe uretse ubwo plastike ugashira kwayo ma ordinateur ugashira kwayo masaha ugashira kwayo ma ventilateur ugashira ko kwayo ma frigo ugashira ko vya vyuma biva kwa muganga navyo bikenewe gusubirwamwo bimwe bita recyclage. No muri iryo tegeko nyene bwirizwa ry'umukuru w'igihugu harimwo yuko ubumwanya buzoca busubizwa kuwabugurishije hanze amenye ica bukoza amenye ingena busubira bimwe bita poliwere payere. Ukanka igihugu uhejeje gusambura ubumwe none abasi igihugu ntimwabonye iyo bace baruhukira. Imana yacivuga iti sawa banza mujinze hanyuma nimwiyumvira ko muri abarundi muzoheza mugaruke. None ubu numva neza yuko bariko baravuga bati sure mu gihugu canje c'amavukiro. Muribuka umwana w'icangazi. Umwana w'icangazi yaragiye afata itora rwagiwe ngo je ngo nzobaho ngo ngane na papa. Ngo nzocagana na papa reka rero ngende kwirira nezerwe kuko papa aratunze yampaye gwanje. Mugabo ukeye kabiri yarakenye. Arakena gushikaho yifuza ko yosangira n'ingurube. Achatagwa kwiyumvira ati aha jewe ndiko niyumvira gusangira n'ingurube abashumba ba data bariko barya neza cyane nanje raba ingene bimeze. Acafata inginga ati jewe ngira ngende kwa data nemere ndabubwire nti naramenje naracumuye ko mwijuru nongera ngo cumura ko kuko ucumuye ku muvyeyi ubucumuye no ku Mana.
hajya ucumuye ku Burundi ubucumuye no ku Mana, ugahemukira Burundi ubuhemukiye Imana. Imana nayo irakubaza, Imana irakubaza. Hanyuma rero nabo iyo bicaye baravuga bati ndakumbuye Burundi, ndakumbuye Burundi. Raba ingene abarundi bariko bararya kumbati, raba abarundi bariko bararya gateke, raba abarundi bariko barotsa akajumpu, raba abarundi bariko barinywera kagwa n'impeke. Nanje ino samira isazi kumenyo. None jewe nkenyere nicare muri aya makungu, reka jewe nemere ngende ngwe mubi wacu. Nico gituma jewe ncambwira abarundi ingo nta kindi gihugu na kimwe uzoronka citwa Burundi, kandi n'abazoguhubura akaranga gihugu bakavuga ngo wewe ngo turaguhaye mu bwene gihugu bw'Ububirigi, bazoga bavuga ngo Umubirigi yamuka i Burundi. Ntibazokwiga bavuga ngo Umubirigi w'Umubirigi, Umubirigi yamuka i Burundi. Nukuvuza ko muri Umurundi akaraga kawe Imana yakuremye n'Umurundi uzokwa muri Umurundi, igihugu cawe n'Uburundi, nta kindi gihugu kizokwitwa ic'Abarundi. Kw'isi nta kindi gihugu kizokwitwa ic'Abarundi. Hariho abo mbona bariko bafata inzira bigira muri Canada, umenga baritahiye iwabo. Bazokwa babitwa Abarundi baba muri Canada. Uburundi buzoguma bubomyeko bubahomyeko. Nta kamaro kahari ko gutuka Burundi, kuko impera n'imperuka urafise igisanira i Burundi. Naho uzotuka Burundi umenye ko muvyara we ari Burundi, muvyara wa muvyara we ari Burundi. None uremeye mugabo ahari shetani ntibi, ahari shetani ndababwira. Mwese muramwica muhiri wanyu mukabona iyo muri haziko. Ubu nuko twateye imbere tutakicara mu mbari ngo tuzunguruke. Kera rero twebwe tukira abana twarazunguruka iziko, umuvyeyi yicaye ngaha agatanga kubacira umugani. Nimwiyumvire nk'umwana umwe aciye agafata grenade agacayita mu ziko. Nimuvyiyumvire, burya uteye grenade mu Burundi ni nko umwana ateye grenade mu ziko, bari ku ziko bicaye bose. None ikuyo grenade yica umurundi mwene wabo, ugirisha cyo kwica umuzungu. Mugabo umuzungu akabwira ngo tera grenade wanyu, tera ibombi wanyu, rasuwi wanyu, isuwi wanyu, ugaca wemera ngo nuko yaguhaye amahera.